Uratora inkuru abagenda hana utora amadolari n'ijana bakubwira gakuru. Amuhabi. Ibi ndabira. Ndonde kwa na pisi. Prince none umaze kubona Prince mind yawe kurungika mu biki ngo ni dolari nito barimwo Prince ashobora kubaho mukayibana imyaka n'imyaka ntigwe n'ikingorongoro kimwe iyo Prince ucuyi ubu rero nayandikiye messages ubona haza kubukora bubi nimuzigera busuku abasheri ubuguma muri covid zibiri zitebonekana yuko bazomye mwebwe ni murondera amahera gahanye ni mu Burundi ibyo moni azokwizana rondera inoti z'imugwa azokwitana kwa pasi si watu gusa pisi zizokora ibara muri iki gihugu pasi ni washuje aposting akamwita umubona kuri stade mani cyo dumufuti mani cyo pose gani kure umuntu akunze kuri stade ubwo nyine ukamwita gore kana nako kabona pose gani kure utasize imbere amatama kaje kabana n'abana bawe basigaye babakwe ari na musuzuguye no kuzima era amusonze ngaha pasi iyo bitu iyo umuntu wari we wese muhuriye mu ibarabara yamnaha kumatanya amatama ngo muhaye mu gitondo barayiguha aracaga gito yawe sinho cyane nuko umuntu ataje ngo rega basari mu bishaka mu nasoni rega natona ntikwaje no kubaho yego no izini bici aje mu nasoni tugomba gupindira mu cyane ndikari kongwa nabi nyuma yego bagiye dukoresha yo turagize se Mati hadara nje gato haje korera ujanzi atamwemera. Ono nazo duhurira aho. Be ready muhurira he gasha kuri stat. Oke ni uhaza. Nawe nagupostinga turabashira ko emoji ya roho. Aragashira. Araza kuyishira ko ayibone wenyene. Reka biroroshye gashira. Arayishira ko acakura ko abandi bose adaja ko babibona. Bibona ubu wenyene. Twari umuntu yigeze kubidukora kera. Algo ngurega ndabereke azira kuri stati yahari abantu bazabuziraba yewe nabandi ngabatari baba basati kumana turavumye ndagiye kumbe n'uri kurabira wenyine abantu ba WhatsApp mwana mwakoze ibintu byinshi byo kudema ashatse uraba wewe wenyine naho katuja ngabo mane ngo yaposti mwana wewe ndabeza kumbe wose yabanyegeje araza kuribo oya namoni wosanga namoni ari wenyine azigiye wasanga ari twitwe nyine twayibonye kwa turi ngaha ne yaho twego yamoni tunakomante kuri iyi nkuru kugira tuvuga gatonya Chega nakupasa tamaye kwa fisi amaze kwakira telefone zishika nka 50 moni no bari kuri WhatsApp umuntu ari kuri ape none pasi kweli aho onye mzee no mukubaza adresse ni bamuciye igituma cyacu ibyo bindi aho urumva ukuvanga ravyemerewe ariko urabona ko nguma meze neza vipi asiae mushaka turadumba imbomukazi izana tudumba icyayi imbomukazi ndaga nzoga futa cyane memi yo yose yo memi y'amaba vyibushe rega yikore yasize ku mugongo ariko rana nadina ke gutura zaga yose umba yazide no kubitungo kugira yagera n'umuntu ayibona ni ifoto y'ihemba umuntu agomba ninda ngomba mukuru w'ibasi oya ni ndengo ndabona shimwe nanumva isoni hirya chere umuso asha ururimi rushinzwe urabijya twabizi arega nindasinoma ze nipishe uko ntorefujo nene byo buraho bijya abo wewe no umawimanzi kaira turayibona ararindiriye gusa ni imanzi gagenda kinye ntazibona barabizi ndakubiza ngo nanwa kafe abonye mazina nari gikombe nari kombe chive kangi ndatanwa kafe we ni wewe ni mimi barakoze mazozone kafe
Mazozo. Ingo. Qu'est-ce que ça veut dire café? Qu'est-ce que ça veut dire café? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire café en Kirundi? Ouais, Madu. Qu'est-ce que ça veut dire café en langue Kirundi? Turago. C'est qui? Agahawa. Yakibuze. Hari bimeneka, kiya kimeneka. Igikombe kimeneka. Mukanda no komeze. None wowe hejuru. Raba ya amayika. Kana kumaja. Ifo turakamo. Makivuga ngo umuntu ajya ntagirane. Kumaja. Ewe. Kujya ari vya mbere monia. Kutari kuraje. Nawe nakafu. Ya kweli. Ugombikie. Akabaju ni bon. Agaragara akabaju. Yaranse, wani makayivuye. Isagira neza. Aye nuno gatuma ndaje. Amagura Ah, rwose barabyanze. Nibakwizeye. Nimugerageze. Murabe kwagerageze. Abere nishu ico kibazo ashaka kayeri. Nimumpime none. Ne bapima bagura. Wabuze amagezi. Akaye nari Ewe, ndabasa. ico gihe harimo we n'umuhungu n'umukade. Sandamera nkamemere ma. Wao, niyo mambo mimi ya chef fata. Unaona na wajama nake wo wajana. aya ijambo yariye. Apani kazegera. Akashya muri reservoir. Ariko ibageza ko rubicaye bwa kabiri. Nizo kurika navye. Abani bataradi, abini naraje. Abini nakuna mfunga. Ndio nuko nasanze mimi nitege. Nasanze kusari tege. Kunja. Umva kunja sinitega gusa. Nitege kubera ko utabiriye. Bibagiye kwishira muri bibagiye kwishira muri biti. Yego prema. Wiyimye usa Oya kujya byakagombye kuba itege. Ari bitege. Era mushira kamera. Ibyo Kamera imuriko. Utariye ubufuru. Nabujya nitege. Shibas. kamera hamuriko. Niyo baje digiri bishashe waje mati. Nere yafasha. Nukuri kwimanda gusabye. Yamaze bigato yose ashira. Reni ko mushaye bafata. Turadote iragorana. Era None nera we nawe. Twe twababibi ugira ugahikenya. Rega no mubebe. Yuje chata. No mubebe ashaka ugahikenya. Ntamenya. Yana kibazo. Igisi. Ariko jemeye kwa Justin yanyegeje imikati. Rega wozanyegezanya rero. Eka bayinyatse kwe. Merci. Yanse kubera kamera. Urabona ijisho? Kamera bariko kujya. Udegize mba dumwana mwize nta nakiru. Wamebe. Nera aya nukuri. Kandi yarabifiri. Nivyabana batararamenye. Araramenye. Rero mushaka gute? Yaraje gutatamenya. Gufata postere we kamera. Twiga naga feelings. Eka ndi nyuma ya kamera. Wewe muone wasuje kwera. Oya mone bamumera kabaju. Arikade ni ari mukate mu mubikiro umwe. Ebisanze kugura. Sivyiyo. Nema muzi ko ruguru ibyayi bazi ko bimwe abafeka gusa. Abantu muri Afrika.
Tarumvika bakubira ukura mu cyari banagutwereye. Ibyo ni byagezwe. Kuko twiwacu no muri mariage. Bishi cyane. Bano bose batonana ibikombe. Bakamwivyara. Bazungurukana amateremuze. Ubwo utazanye icyayi mu rubanza. Uri mu bon. Urubanza rwagwabisha. Abakoroti bamwicaye. Sanga umwe wese nagakombanira amaso ataja mu cyari. Nakayashu kabize yo mama Jifa. Ariko turabamura ngicwayi yanduka mu kanwa. Ariko nawe harahiye. Jewe nyenda kinyiri imiciyesha. Ubupimwa busoze nawe. Haba harahiye gute? Iki? Mwana wawe yocha maragenda na figo mu kanwa Ya twasangiye na cameraman. Je passe. Uyu. Je passe ni ndani. Je passe. Ari Iyerekanye muri kamera turare. Ingo ibuke. Muravuga na. Ari umuntu tukuma tuvuga watavuga. Imikate. Ese mokunya ibikiri muraho. Ari muri mission. Gusa nande muze mejeje. None ibi byose ni wewe. Ako zana nipere muzi na soni. No. Ego. Udakwiye kubana kandi. Ariko rero fisa attention, juste namwitegereje kuva kare. Mwe munani imikati irenga 6 y'ubugoko. Yipowe. Aha naho irenga mu wit natubwira higiye. Kristo yano bamukubise yamanza kuraba icisho meme. Mukaduka Nundi arari. None ikijanye. Kandi abantu bavuga ngo cyama baritsamo marego. None ikijaye. Yero sinda navuga. Ikijanye haguruka turabiyo ndawo. Ntibikunda. Umubiri muto. Ngo cyamunaniye ariko naragiheba. Mama. Ndakubwira kandi uritoza kuba umubosi. Kubera ko uri mukuru. Ibintu byose ni pole. Niyo mpamvu rega twasangiye no mupeti kubera ko nta rugaro ruri. Oya, urazi yapi. Ujya kwa kusaka muri ndarari imfate nishi. Yaje ntari kundagera hapo. Urazi ikintu novuga. Cyane bano badema. Nibo kwiza kuba ababoss. Kubera bakazogenda kwa gabo bakire. Sinzi ko badusigaza kugura kw'inkoko. Oya ntibosigaza. Jadwiri ko ari bivugira. Uwo muri akavuga ninde ko Kuna nagiye nicenga hamona Nakamara basubiriza inama ya gusa ku mutwenga babona amenyo ni bisani kwega umushatsi gute ubona amenyo n'umushatsi Icyandika no sinyari Icyandika fru no sinyari idoda katutu Utubona kose kapari haja harimo ndashaka kwazi ikintu kimwe kubera iki aba cameraman amakuna kamera mu nto ariko bakaba basa n'abantu batinya kamera turazi cyambere valere yayo turazi isura ko igurisha urumva ni wawe nimwo turazi valere yacu niyo mpamvu tudashobora kujya mbere akamira iminsi yose urumva mwisanzwe twaritahuye ibyo nibyo ko ukwiye kugurisha isura yanjye isura ukwiye kwigurisha ko ntari hari
oya isura yanje mu bisanzwe irazimvye aya nitworonka amahera twigura kugira ije imbere ya kamera of course abera aravyemeye wa mutinya kamera mwe mutinya kamera aho usanga ari babi nkande mu nkande mu rega si nitugire kutajya kure karorero amambo yo kwiruhisha Sayuru benshi baba Sinzakayobe umaze iminsi ugakura umaze iminsi wogatanga twirirwa mu rumonge nabe twirirwa mu uzubuke gatwariye wewe umugeke yari umukeke uyu mwana yari umukeke wo muri yari kuburoza ntabwo ati ngiye kuva bivuge kuko ubuzima bwawe kuva mvuka bwa mbere abana ubuzima Aje basenyo ramuenda mwa imikeke kwema yakugize inzobe. Inde yagize inzobe. Hasi yagize inzobe yagize inzobe ngaha. n'ubwanwa bwacu ndashaka mbaze umuntu yobaye nkorese Sabe yindi mikate Urajya brem. Umubiri si wagusa. none wayakaye wayakaye ese ndabimenya ko nayataye bazajya kuyatora bazajya Ni bazijya mwana wawe ko yakutora. Abana bakunda amazi usanga yafashe atari wabo. Usanga bakamubeshe umwana abonye none. Ntari ko. Uzogende wewe nta musaza wawe aravya. Ugiye kura mwana wumve ngo bisaba kumu. Afashe. Uwo bavukana nyine niko diba. oya Yishwa. umwana wuwe wecha amazina akakora mushiki Ni umashiki w'umuhungu. unzanire bamwitwa Mushikazi. umwana wa umwana wa mushiki umwana wa mushiki wuyu uyu ni uyu unye ni uyo umusaza w'umuntu Umwana wa musi. Wewe si umuntu. Umbaje si umuntu. Musaza w'umuntu. Wewe si umuntu. ayo nakamafu uyu nakamafu Musaza w'umuntu. Wewe si umuntu. cyane n'ujyaje Mugari hano nigeze kubona habiri cuyi. Kwa Jis. Abandi bariko baramwicaye isura yose yuzuri inani icuya. Mugabe mukubiri yacu yabiti yacu ngaho hose ariko itaka. inde Okay. Ndahaze. chama marende kurasha sinda Akandi baratahura n'ibyo zanureka. chama Oui. dekura sinda gusitsa kwicara Yakoze. okay everyone twari turi muri shooting y'imanga ubu tukaba doje kunwa ka petit déjeuner zagenze neza uko Jesse ndabina petit déjeuner. tuwaje gufata agakafe Mujamana. Okay. Abantu mu makamera n'ibyo okay doje gufata ka petit doje gufata kunyoye kafe shaka okay turayeje kunwa akayi iminsi yose niko vyamye ariko utazi kibundi hano. oya nico kirundi cyo mu muci okay oya sinamasenga n'amasenge Nitwanajya mu Kabazi. kumenya. Intambwe ku yindi muraza kumenya kuri T5 Media TV. Kubaho. akajambo kamwe kuri Media TV Wagiye rero nera. Ayo. Ayu. Umiki cyangeza. Ayu. Are you ready? Ayu walking very right. Yes. Somebody wewe nachogereza. Umba chawa nachogereza. Ikira chikwa shusura ki. Wewe nachogereza. Kirese nese kuchogereza. Yandike. Wanyene. Kamera singi.
turakinya anza sasa anza Vuga icyongereza nige twatanga icyongereza wowe icyongereza haya oya haya Haya no icyongereza. none tukutana icyongereza Speaking in English. Haya is English. Turago. Yes. Yes, yes. Yes. haya is English Oya mboga ya kwiki. Oya, Naruta mu gicyongereza. mu gishumu cyongereza haya Aya. Niko cyane kusekana cyane. Aiwe. Echam. Yo. Gira abakunzi ba G5 babandanye baguma bari kumwe bari updates. Babwiye. mama abakunzi ba G5 Media TV turabashimiye cyane ko bafashe umwanya uraba turimo n'abantu bacu Nituraheza. reka turacyabandanya kubera ko mu next time muza kubona turimo no gufungura sibyo hamwe mu komeze rero gufata umwanya tugume tubatamu abashimiye cyane nako Nera. Yo. Gira abakunzi ba G5 babane natwe every day, every time. everywhere Abakunzi ba G5 Media turabasaba ko mubana natwe mubane natwe turabakunda kandi twizeye ko aramudukunda kaka bizu mutadukunze ntibikumana imana yamutadukunda moya kaka bizu mwa Abel, gira abakunzi ba G5 bagume bari updates ku bikorwa bya G5 na Abel Nduwayo. Let's go. Muchongereza. Muchongereza. Bivuga muchongereza. In English. I don't speak English. I am Murundi. I speak Kirundi language. English. Okay, essay. Okay. Everyone. Everyone. You love in me. You love. Everyone. You love in G5 Media TV. Today. to be continued Mandanya muri aba G5 Media mudushigikira kugira ngo tugere mu bikorwa byinshi bitandukanye kandi tubafitiye byinshi tugiye kubageza mu minsi ico bita bicomeza soon nzobageza ko tuzobereka studio zijya G5 Media kugira ngo muze munazamuka ibiganiro bitandukanye muri G5 Media Studio VIP soon. Let's go. Okay, Nera Ingo.